abaye kubera abagabo naho ntabizi abivugira amaja yo mpore ihangane niko bimeze no kwihangana polisana fisi indoto zo gusubira kwivuza kugira ngo mere neza kugira ngo bimere neza ko umuntu ni wamubona afise ikibazo ntumuvuge nabi ngo canke ngo umucira imanza uvuga ivyo bigombeye kuko ikintu nyamukuru abantu bagendana ubumuga ikibazo barakumirwa mu buzi hari ubuzi bumwe mwe batabakiramo hariho nk'ama entreprise adashobora kuwakakira abantu bagendana ubumuga utanasema mtu mlemavu ni mtie mu kazi yangu na fili ni haya. Musiri Champion TV. Ndabaramukije ndabipfuriza ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe agena na geno nderure selector man wagwan bombo karavuga the one and only murabara ko turi kumwe ni Musiri Champion TV nkuko bisanzwe nitwa Bashiri yano Indundi uno munsi nongeye kugirirwa ubuntu bwo kugendera umwe mu bantu bafise ikibazo kitoroshe numwe mu bantu bagize ikibazo uramwigeme muramubona ingena ari mwiza numwe mu bigeme beza mu gisagara ca Bujumbura ariko yagize ikibazo kitoroshe agize ikibazo biragenda nabi araza kutwidondora atubwira ikibazo yagize kugira ngo mwumve bimwe mu byo mpora ndababarira hama wowe uri hirya no hino urashobora kuba ufise imbaraga zohoraho usengera abantu urashobora kubuza iti iki kintu ndagishoboye nimuze murafasha nivyo mba nifuza twifuza ko abantu muri ko murandaba aba diaspora cyane abantu muri mu bihugu byo hanze murabizi naba bari ati nimba byaragenze neza ugashika hanze fasha nabandi wayitofasha abantu bari mu gihugu camavukiro canke se mu bihugu bindi ubona yuko ibintu bimeze nabi karibu cyane rero dada ndaguha ikaze seje kamu unasika Kirundi kwanza jina lako alafu tuendelee. Hama murakoze kumpereza ijambo amazina yose nitwa Ndayishimiye Florence bamba mu Kamenge muri mirango ya kabiri. Neza cyane Ndayishimiye Florence urumva ni Kirundi neza ndavyumva nibo n'igiswahili byose neza cyane nabonye ufise ikibazo kidasanzwe aho numvishije yuko uri mu bantu ushobora kugendera kugira ngo tuyage byagenze gute byakugendeye gute umwana mwiza nkawe kugira ngo agire ikibazo kingana guco hama jewe sikuvuga ko navutse uku vyajine nk'ingwara ndavyisangamo iyi ngwara natangiye kuyimenya muri 2010 natangiye kumva mbabara ndyama navyuka nkababara nkazabwira mama muri hanshe nkazabwira mama uti ndababara nubwo bimeze uko niho muri 2012 papa yacahitamo kumvuza avuga tuje mu Rwanda kwanza guca muri scanner naragiye guca muri scanner basanga igufa rirafise ikibazo igufa rimaze kuba rifise ikibazo ncanandikirwa operation nagiye muri hôpital militaire muri 2012 ariko nubwo nagize operation habwo vyateye biliendaga binakuwa vibaya pale akwa vizuri ndibuka nagire kuri Bekiye imyaka indwi gira kuri Bekiye imyaka iko nize secondaire ndi kuri Bekiye zibiri imyaka indwi harageraho nyene ndazireka kuko narashira hasi kuguru nkumva ko mbabaye gose muri hanshe ariko haragezaho ndayireka buke na ntivyari vyoroshe narababara ariko nkikaza nkavuga ko imaze gushika nyene impano nyene ifise impamvu vyarabaye kandi rabireka kwishuri nari nanata sinigeze ndeka kwiga narize no kuri ndaheza ndashimira Imana ko yabanye nanje n'abavyeyi barambaye hafi gusa ikindi kintu nuko mu kibano hari abantu mu kibano nyene banyakiriye nabi bamwe mu muryango baranyikumiriye nubwo abandi banyereka yuko bankunda hari abanyeretse urukundo n'abandi banyikumiriye gusa abavyeyi barambaye hafi cyane barambaye hafi muri byose gutambuka byaragoranye ntubona nubu hone igihe wambwira yuko uje tuyage nari maze iminsi ndi muri crise nyene naravyumva ibintu vy'amagufa ntibisezerana ko wari wambwiye kuje kundaba ndavuga mana uze kumfasha kuko urazi kize nk'ubu hari kibeho n'ibindi amagufa aranja nyene kuba ndavuga kuje reka ninanate ndabe ko twoyaga neza cyane wavuze ati mu kibano hari abantu banyakira nabi n'abandi banyakira neza la plupart y'abantu bakwakira ubona arabakwakira nabi canke n'abakwakira neza
uvuze subiramo ikibazo. mvuze nti mu kibano abantu bakwakira benshi ubona arabakwakira neza canke bagutahura canke benshi n'abagukritika? Benshi barantahura ariko harimo na bamwe bankritika bavuga ivyo bigombeye. Naro bambwira ariko nabaye kubera abagabo naho ntabizi. Abivugira amaja. Yo mpore ihangane niko bimeze. No kwihangana polisana. Polisana kabisa. Abivugira amajambo nyene bigombe nabana b'abantu byarashitse. Nikibazo canshikiye ni mu magufa. Mimi naravyakiriye. Gusa ndazi ko hariho umunsi bizogenda neza. Imana yacu ntinanigwa. Yo yankuye hajya ahantu muri 2012. Yo yanshoje ndiga ndaheza yo yabanye nanje muri byose. Ndazi ko izomfata kuko kandi ko izonkomeza igihe nicagera ndazi ko ari Imana itananigwa. Ndazi ko ari igihe byose bizogenda neza nibagire uno mbabaro. Hangane bizogenda neza. Uyu munsi mbega uri kuraraba zirihangana bizogenda neza birababaje sinumva n'ingene no bivuga. Uyu munsi mbega uri kuraraba hari igihe ukunda gusanga ufise umusheri ugasanga abandi baramubwira amajambo nurya muntu mukundanye mbega agendana ubumuga bumeze guca zo kumarira iki guca na guca ntibirakuba ko ngo usanga abantu bigenda nk'uko kuntu? Critique nyene ntizibura nyene kuko arabana b'abantu bivugira uko bigombeye. Ntizibura gusa ubuzima bwose harageraho wiyakira ukavuga uti ndica Imana nyene irazi ikizokora ku buzima bw'iwanje. Mugabo urafise cizere yuko aho biriko biraja nta kibazo c'umusheri ufise nta kibazo c'ubuzima ufise ubifadikanije no gusenga Imana ko byose bishobora kugenda neza? Cyane ukuri je gikuru nuko Imana yanyongeye imbaraga ntambuka nico gikuru. Ikindi nshima nuko Imana yanyongeye imisi yo kubaho ndagenda yo nshatse nubwo bishika nkaja muri crise me akazi ndimesurira ugira umusheri no kutamugira ntacyo bimbwiye n'ukuri kuko ndazi ko hariho umunsi bizogenda neza. Namwe Imana yaravuze uti nzoguhizo migihe nicagera sinshobora kwihebura. Uyu munsi nigiki wobwira rero abantu bariko baragukurikirana nk'abo babipfuza kugufasha ibintu bikuru umva bo gufasha n'ibyahe kugira ngo wumve ko umutima wawe wotekana? Je kintu gikuru ca mbere kwanza fisi indoto zo gusubira kwivuza kugira ngo mere neza, kugira ngo bimere neza kuko ikibazo nanyuse caraheze. Narakuze bangira operation nkiri umwana amagufa yateye akura rero aho bigeze byaheza sigasa ko nsubira mu yindi operation kandi bikagenda neza byose bigahera. Hama ikindi nuko no babwira ntibaze barakritika bavuga ibintu uko bitameze uko biri nuko bitari. Umuntu ni wamubona afise ikibazo ntumuvuge nabi ngo canke ngo umucira imanza uvuga ivyo bigombeye kuko ntubuzi ivyo baciyemwo uko hari ibintu amajambo amwamubwira umuntu ugasanga n'ivyaha bibabaza umutima. Ikintu gutuntuza umutima no n'ikindi kintu nuko boba hafi y'abantu bafise ibibazo cyane abantu bagendana ubumuga ko abantu bagendana ubumuga basigakengeretse basuzuguritse nkagiye kubitutsi mora ntuko aho n'ibindi ndafise n'urubanza mfitanye n'umubanyi wacu ruri muri parike niyo rugeze umuntu nyene yantutse ko amagufa yanje yaboze avuga amajambo yigombe bigeze muri parike niyo bigeze turindiriye twumve ico parike ico amategeko azovuga ico urubanza bazoducira uko rumeze. Gusa gutuka umuntu kumucyoza kuvuga uko ameze nuko atameze si vyiza. Igikuru no kwibanda no gusengeranira cyamwe muni kombeana sababu hatujui kesho takuwaje neza kwa sawa mbo uhora n'abandi bagendana ubumuga nk'ubwo bw'iwawe canke bafise n'ubumuga bukomeye ibintu nyamukuru bashira imbere uba wumva ari ibintu bimeze gute? Ari ibintu bwoko ki bashira imbere wumva yuko vyo bafasha kubaremesha bikabafasha mu buryo uba wumva ari ibintu bimeze gute? Ikintu nyamukuru abantu bagendana ubumuga ikibazo barakumirwa mu buzi. Hari ubuzi bumwe batabakiramo haro nk'ama entreprise adashobora kuwakakira abantu bagendana ubumuga na utanasema mtu mlemavu ni mtie mkazi yangu na filini haya bumenga bafata singiye menga nibicibwa haro n'abandi babakira si bose hari n'abandi nyine bavuga haro n'umungu ashobora kugeza kugeza ku burongo mukuru bagendana ubumuga menga mu muryango no bambaye ikivume ibintu nk'ibyo
gikuru nuko babona yuko turi abantu nk'abandi mu buzi bwose tukakigwa nta hatutaki misada ngo tusaidie hela hivi tupatie kazi sababu ulemavu ni mkichwa ya bumuga ni mu mutwe me umurafise inguvu zo kwikorera muhakazi ntuti mufata ushaka kumufata ukuntu umukengere canke ngo umwumvire ikigongwe cinsi muhakazi akore ko umuntu amugara umuntu nk'abandi kandi arashoboye na cane ndagushimire cyane wakoze kuba wanyemereye ku kitaba telefone yanje ukemera ko tukorana ikiganiro mbona kandi bigoye no kwicara nabonye n'ikibazo kitoroshe bivanye n'ibyo nabonye kabisa Imana iziragufasha kandi bizogenda neza hamwe no gusenga ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha murakoze cyane shimire namwe bwe mwese mariko muradukurikirana kuri Musiri Champion TV Imana ibahe umugisha hasta la vista.